bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Dusome mu butumwa bwiza bwa Matayo igice ca 18 umurongo wa 21 gushika kuri 35. Matayo igice ca 18 21 gushika umurongo wa 35 handitse ngo umugani wabariye umwenda babiri. Maze Petero aza kuri we aramubwira ati mushinga ntaye, inshuti yanje niyangirira nabi nzomuharire ngeze kangahe? Ngeze indwi? Yesu aramubwira ati jewe sinkubwira yuko ugeze indwi, ariko ugeze indwi gushitsa ibetangabo 70. Nico gituma ubwami bwo mu ijuru busa n'umwami yagombye gusuzuma ivyo yabikije abantu biwe, atanguye guharura bamuzanira uwamuririye umwenda w'itaranto. Itaranto imwe yari mu denariyo 6,000. Niko basobanura ngaha muri Bibiliya y'Ikirundi. Bamuzanira uwamuririye umwenda w'itaranto 10,000. Umurongo wa 25. Ariko kuko atarafise ico yishura shebuja, agera ko amugura n'umugore n'abana n'ivyo afise vyose ngo umwenda wishugwe. Wa muntu yikubita hasi amwitembagaza imbere ati mwami nyihanganira nzokwishura vyose. Shebuja w'uwo muntu amugirira akagongwe, aramurekura, amuhebera wa mwenda mufitiye. Umurongo wa 28. Uno muntu asohotse abona mugenzi we yamuririye umwenda w'idenariyo 100. Idenariyo imwe ni hera ryagererwa umuntu ku munsi. Aramufata amugwa mu gahogo ati nyishura ivyo umperaniye. Uyo mugenzi we yikubita hasi aramutakambira ati nyihanganira nzokwishura vyose. Wa wundi aranka aragenda amushirisha mwibohero gushitsa azomwishurira ivyo amufitiye. Bagenzi be babonye ibibaye barababara cane, baragenda babwira shebuja ibibaye vyose. Buno shebuja aramuhamagaza aramubwira ati wa muntu mubi we, naguhebeye wa mwenda wose aho wantakambira, none nawe ntiwari ukwiye kugirira imbabazi mugenzawe nkuko nanje nazikugiriye. Shebuja araraka amuhereza abasoda gushitsa aho azokwishurira ivyo amufitiye vyose. Na data wo mwijuru niko azobagirira nimutaharirana umuntu wese ngo aharire mugenzi we bivuye ku mutima. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundwa uri kuradukurikira canke abadukurikira muri benshi, ijambo dusanga ni ijambo rivuga ngo ukubabarira kwawe n'urufunguzo rwo kuzuka. Muri uyu mwaka wo kuzuka ndakwifurije kubabarira abakugiriye nabi. Ntubikora kuko wumva ubishatse, ntubikora kuko wumva bagusavye ikigongwe, ntubikora kuko wumva uguwe neza umutima, ubikora kubwo kumvira ijambo ry'Imana. Dusomye ku murongo wa 34 ngo shebuja araraka amuhereza abasoda gushitsa azokwishurira ivyo amufitiye vyose. Murongo wa 35. Na data wo mwijuru niko azobagirira nimutaharirana umuntu wese ngo aharire mugenzi we bivuye ku mutima. Iri jambo ngo abasoda mu zindi mvugo nk'icongereza bavuga ngo tormentors canke mu gifaransa les bourreaux. Nababahama muri Zaburi 142 aba tormentors canke ababuro bavuga abahama. Muri Zaburi 137 haravuga ngo abatugaraguza agati. Muri Yesaya 51 haravuga ngo abaguhahaza. Abasaba soda basanzwe nk'abarya bakorera igihugu, barya bagenda kuri discipline, aba bari abantu guhahaza. Ngo niko so mwijuru namwe azobagira. Bamwe murategwa n'abadayimoni ukarira uti Mana kutanzigamye, ibigwara bikaza, ibintu bikagenda nabi mu rugo, bikagenda nabi mu kazi, ukibaza ingene shetani yagushikiye kubera hari umuntu wase kubabarira. Mu gikorwa c'Imana maze mu imyaka 35 usengera abantu mu kubohoka mu vyitwa deliverance, rimwe mu rufunguzo nabonye rugenda ruohora abantu nukubabarira abatugiriye nabi. Mukundwa ndakwifurije kubabarira. Namba hari umuntu wibuka yakugiriye nabi ubabarire.
uravuga ngo none ko atansaba ikigongwe n'ubu arabandanya. Babarira, ni kubw'ineza yawe, ni kubw'ineza yacu ababarira. Umuntu umwe yaravuze ngo kureka kubabarira nicyo kimwe no kunywa icupa ry'uburozi ukiyumvira ngo uwundi niwe aza gupfa. Yesu yatubabariye tutarasaba ikigongwe akiri ku musaraba. Niyumvira ko cyari kimwe mu rufunguzo rwatumye azuka. Data ubababariye ko batazi icyo bakora. Bamwe barakoreshwa na dayimoni na satani, umwansi wawe ni shetani. Babarira kugira ngo uneshe shetani. Uyu turabona ingene yanse kubabarira umuntu yaramufite idenari 100, wewe yaraheranye amatarano 10,000. Ni ukuvuga ngo amadenariyo miliyoni 60, amadenari miliyoni 60. Idenari byari umushahara w'umunsi. Ni ukuvuga ngo yari yayakoreye iminsi 100, amezi hafi 4. Ariko uyu wundi yari imyaka irenga 100. Baramubabarira ariko yanka kubabarira uwumuheraniye utuntu dukeye. Ni kangahe tunanirwa kubabarira abatucumuye ko bikenye ku byo twacumuye ku Mana. Imana idufashe dushobore kugendera ku rufunguzo rwo kubabarira, tuzuke, tureke gutegwa n'abadayimoni badutera ibigwara, badutera kurota nabi, badutera kumererwa nabi. Uribaza uti ndabigire gute? Aho wicaye wiherere uraba uwo muntu mu vyiyumviro, niyo yoba yarapfuye uvuga uti naka ndakubabariye. Ejo ntiyasubira kukugirira nabi canke ntiwavyibuka. Kubabarira nico kimwe no kuja muri dushe uroga ugasubira ukoga. Ntibivuga ko usubiye koga ubutoze bwa mbere. Usubire ubabarire. Niko Yesu yabariye Petero ngo ubabarire 7 incuro 70. Imana idushoboze, Imana igushoboze. Urakoze kudutega yombi. Imana igushoboze kubabarira, nawe winjiye mu kubabarirwa kandi ubohoke ivyagutormanta, ivyakubuza amahoro, ivyakucinyiza, ivyaguhahaza, ivyakuza itiro, ivyakuza kuvyibuha, ivyakuza kugira amagara meza, ivyakuza iterambere ryawe. Urakoze kudutega yombi kandi urakoze gusangiza abandi ubutumwa bwiza. Uragahezagira.